mu ntango abamenyesha makuru 400 nibo bagiye kuronswa izo karata ku barenga 700 bakwije ibisabwa. Abamenyesha makuru bazironkejwe bakavuga ko zigiye kuborohereza iyo bari ku bikorwa. Nizera yuko igiye kudufasha cyane cyane mu bikorwa bya minsi yose iyo tugiye cyane cyane kuri tere, iyo tugiye mu ma evenement akomakomeye yorganizwe yateguwe n'igihugu. Nibaza yuko bizodufasha kugira ngo iyo ugiye ahantu batakuzi ushoboye kuyerekana, bikorohere gushobora kuronka inkuru, bikorohere gushobora kuganira n'abantu babona neza ko bariko bavugana n'umumenyesha makuru azwi n'igihugu. Cyane cyane yuko ngaho inyuma handitse ko abategetsi ba gisirikare hamwe n'abategetsi bo mu ntwaro basabwe korohereza umumenyesha makuru zo kwerekana ikarata kugira ngo ashobore gukora imirimo yiwe bimworoheye. Bwanje novuga yuko ari karata nziza cyane, ni ikintu ciza bashoboye kuba baduha kuri uno munsi, kuko uko kuyironka bizodufasha gukora akazi ngaha twahora dukora. Haraho twahora tugira ingorane, ugasanga ugiye ahantu nko kurondera inkuru canke ibindi, ugasanga rero ubajijwe ikarata y'umwuga. Urongoye urwego sense Nestor Mangumukunzi yamenyesheje ko hatogira ubutegeka abamenyesha makuru kwerekana iyo karata muri iyi minsi kuko hataragira ko iyi ngingo ifatwa. Iyi nayo ngo ikazomenyeshwa mu minsi iri imbere. Umuhanuzi mukuru mu bijanye no gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yasavye abamenyesha makuru kutavanga umwuga wabo n'ibindi. Aha Nyamitwe hagira ati leta ishimishwa nuko ubu umwuga w'umenyesha makuru utariko uritiranwa n'ibindi. Ati mu minsi heze abagwanyi abanyepolitike bafashe ijambo babicishije mu binyamakuru bakavuga ko mu Burundi bicika. Ati dusavye urwego sense ko bwo kwiga neza ibijanye no gutanga izo karata maze zihabwe gusa abashoboye uyu mwuga. Mu cegeranyo sense ashize habona kingene ibimenyesha makuru byakoze mu mwaka wa 2018 ushira wa 2019, sense imenyesha ko ibimenyesha makuru muri rusangi byakoze neza, ariko akaba hariho udukosa to kugenda bikosora, harimo nko guha ijambo bose.